Gukundwa n'abantu bose kiretse ucitse ifaranga, aho uzahurumbirwa n'abantu benshi kuko benshi umutima uri kw'ifaranga. Reka kwitonesha kw'isi, kuko isi nta mugenzi igira. Isi yaramwase bamubamba atacaha yarafise. Erega isi duhendesha amafaranga, ni nayo mizi y'ibibi byose. Nimba ushaka kuba umutajuru, urabunga na duke uronka, hama wige kwiziganiriza kuko turi mu icumbi. Hama bungwa n'utufise ishimira Imana yatuguhaye, kuko kugurana no gusaba bigabanya icubahiro inshuti zawe zose ziguha. None nawe wigeze gukundwa n'ab'isi kandi bahemuka. Reka kuvuga ngo ufise abe wanyu, na Yesu bwiwe yahemukiwe n'abi wabo. None nawe wigeze gukundwa n'ab'isi kandi bahemuka. Reka kuvuga ngo ufise abe wanyu, na Yesu bwiwe yahemukiwe n'abi wabo. Igeze habi, aho wumva umengo ubwira umugenzi wawe ikiringo umugereza ko gukundana, kuko abantu basigaye bahindagurika kujya kw'ibihe. Kuko naho yobuwe iwanyu araguhinduka, agasiga ababaje umutima wawe. Ikinejeje nuko dufise inshuti y'ukuri, dushobora gutura ibibazo byose. Naho bishika isi ikaduhemukira, Yesu yarabidutsindiye. Hari igihe kizoza duhozwa amarira twaririye mw'iyi simbi, uku kwama twangana n'abageza ataco dupfa. Ibyo byose tuzoba tubisezeye. None nawe wigeze gukundwa n'ab'isi kandi bahemuka. Reka kuvuga ngo ufise abe wanyu, na Yesu bwiwe yahemukiwe n'abi wabo. None nawe wigeze gukundwa ab'isi barahemuka, n'ab'isi kandi bahemuka. Reka kuvuga ngo ufise abe wanyu, na Yesu Kristo yahemukiwe n'abi wabo. None nawe wigeze gukundwa
Yesu yaramuhemukiye